Uyu munsi ni kuwa kane tariki 23 Kamena 2022. Ni umunsi 174 mu minsi igize uyu mwaka. Harabura iminsi 193 ngo uyu mwaka urangire. Turi kuwa kane wa 25 kuva 2022 itangiye. Turi mu cyumweru cya 26 mu byumweru bizaranga uyu mwaka. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wa Olympique. Buri mwaka kuri iyi tariki hizihizwa uyu munsi kugira ngo abantu bamenye akamaro k'imikino mu buzima. Uyu munsi kandi ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abapfakazi. Niba hari wo muziranye nyabuneka uyu munsi uze kumuzirikana. Bimwe mu byaranze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi amaze tukakugezaho na bamwe mu masportifu babonye izuba kuri iyi tariki. Abo uyu munsi mbahereye kuri Zinedine Zidane. Yavutse kuri iyi tariki ya 23 Kamena mwaka wa 1972. Uyu munsi Zidane yujuje imyaka 50. Yavukiye Marseille mu majyepfo y'Ubufaransa. Zidane akaba ari muto mu bana batanu ba Ismaël na Marika, ababyeyi b'Abanyarigeria bo mu gace ka Kabylie, agace ko mu majyaruguru ya Algeria. Ababyeyi baje kwimukira mu Bufaransa mwaka wa 1953 mbere yuko intambara ya Algeria itangira. Zinedine Zidane yatangiriye mu makipe y'abana atandukanye kugeza ubwo yerekeje mu ikipe ya AS Cannes ari nayo yamuzamuye muri champion. Zidane yerekeje muri Bordeaux ayikinira imyaka 4 maze agurwa na Juventus ayikinira imyaka 5 hagati y'1996 na 2001 maze kuri miliyoni 77 z'amayero aca gahigo ko kuba umukinyi uhenze ku isi cyo gihe. Ubwo yerekezaga mu ikipe ya Real Madrid yaje kugiriramo ibigwi bikomeye. Zinedine muri Real Madrid nk'umukinyi yakinye imikino 227 abatsindira ibitego 49. Yatwaye ibikombe 6 bikomeye birimo champion imwe, Champions League imwe, Super Coupe za Espagne 2, Super Coupe ya EF imwe. Mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Zidane ni umwe mu bakinyi bayifashije kwegukana ibikombe bikomeye birimo igikombe cy'isi cy'1998 yanatsinzemo imitego 2 ku mukino wa nyuma ndetse n'igikombe cy'Uburayi batwaye. Muri rusange Zinedine yatsindiye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ibitego 31 mu mikino 108 yayikiniye. Zinedine nk'umukinyi ntiyigeze asifurwa kurarira na rimwe mu gihe cyose yamaze akina. Zinedine kandi ari ku rutonde rw'abakinyi 4 bamaze gutsinda byibura igitego ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi, agahiga sangiye na Vava na Pele ba Brazil ndetse n'umudage Paulo Braidan. Zidane ari ku rutonde kandi rw'abakinyi 8 batwaye Champions League, igikombe cy'isi ndetse na Ballon d'Or, agahiga sangiye na Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerard Mura, Paulo Rossi, Rivaldo, Ronaldinho ndetse na Kaka. Nyuma yo kurangiza gukina umupira w'amaguru, Zidane yinjiye mu butoza maze atoza ikipe ya Real Madrid Castilla kuva 2014 kugera 2016 maze ahabwa ikipe nkuru yavuye mu mwaka wa 2021. Nk'umutoza wa Real yatoje imikino 202 atsindamo imikino 134. Yatwariyemo Champions League 3 zikurikiranye, ibikombe by'isi by'amaklabu 2, Super Coupe za EF 2, La Liga 1 na Super Coupe 2 za Espagne. Undi wavutse kuri iyi tariki ni Patrick Vieira. Yavutse ku tariki mu mwaka wa 1974 avukira i Dakar muri Senegal. Ubu ni umutoza wa Crystal Palace yo mu Bwongereza yagiye mavuye muri Nice yo mu Faransa. Yahoze kandi ari umukinyi w'umupira w'amaguru mu kibuga hagati. Kuri iyi tariki yujuje imyaka 47. Vieira yatangiriye umupira w'amaguru muri AS Cannes hanyuma aza kwerekeza muri Milan AC. Gusa kubera kutabona umwanya wo gukina, Vieira yaje kwerekeza muri Arsenal aho yanaje kuyibera kapitene guhera mwaka wa 2002. Vieira muri Arsenal yahagiriye ibihe byiza dore ko yahatwariye champion 3 harimo iyo batwaye badatsinzwe. Yahatwariye kandi FA Cup 3. Vieira yavuye muri Arsenal 2005 gusa yahise yivamo kuko yahise imanurwa mu cyiciro cya kabiri maze ajya mu ikipe ya Inter aho yatwariye ibikombe 3 bya championnat. Nyuma yaje kugaruka mu Bwongereza muri Man City, nyuma muri 2011 ahagarika umupira w'amaguru. Patrick Vieira yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imyaka 12 atwarana n'igikombe cy'isi cyo mu 1998 ndetse n'icy'Uburayi cyo mu mwaka wa 2000 batwaye batsinze Ubutaliyani. Muri rusange yabakiniye imikino 107 abatsindira ibitego 6. Vieira yinjiye mu butoza mwaka wa 2016 atoza imyaka 2 muri New York mbere yo kwerekeza muri Nice ndetse na Crystal Palace atoza kuri ubu.
abavutse kuri iyi tariki kandi ntabwo nakwirengagiza uwitwa Jean Tigana nawe yavutse kuri iyi tariki ariko yavutse mu mwaka w'1955. uyu yavukiye Bamako muri Mali. uyu munsi Tigana yujuje imyaka 67. uyu Tigana yatangiriye umupira w'amaguru muri Tuno ayivamo ajya muri Rio maze ajya muri Marseille ndetse na Bordeaux. yatwaye shampiyona z'Ubufaransa 6 harimo enye yatwaranye na Bordeaux n'ebyiri yatwaranye na Marseille. ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakiniye imikino 52 ayitsindira igitego kimwe ariko anatwaranye n'iyi kipe y'igihugu y'Ubufaransa igikombe cy'Uburayi cyo mu 1998 batsinze Espagne. nyuma yo gukina yatoje amakipe nka Lyon, Monaco, Fulham, Besiktas, Bordeaux ndetse na Shanghai Shenhua. gato cyane ku bihe by'ingenzi tutapfa kwirengagiza byaranze iyi tariki. ibyo reka tubere mu mwaka w'1894 ku itariki nk'iyi komite mpuzamahanga olympique yarashinzwe. hari ku gitekerezo cy'umufaransa witwa Baron Pierre de Coubertin i Sorbonne ho mu mujyi wa Paris mu Bufaransa bemeje itangizwa rya komite mpuzamahanga olympique maze umugereki Demetrios Vikeras ayibera perezida wa mbere. 1968 ku itariki nk'iyi sanganya ryagwiriye igihugu cya Argentina mu mukino wahuzaga Boca Juniors na River Plate. muri uyu mukino habereye umuvundo ukabije maze 74 barapfa bahasiga ubuzima 150 barakomereka. naho ku itariki nk'iyi mwaka wa 2020 ikipe ya Gasogi United yasinyishije Bora Robota Emmanuel byari bimaze iminsi bivuga ko yumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport. ibyo byari bike mu byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Njye gutegura ibi nkanabikugezaho ndi Esther Uwizera.